Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siwasikii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naona ile fahamu ya kuwa nayo inaanza kupungua. Ndio pale pale. Mchaya hadi kule. Ndagira hinduka. Ungama bambeza girire. Nubwo hanje kutabatevya cyane. Tagomba kugenda nihuta. Ugambe turashimye kwikaze mwaduhaye. Amen. Ungama bahezagire cyane. Amen. Ndiyumvira umunezero mwatwereke byabanje byukuri ko mwari mudukumbuye. None rero reka natwe tubwice Imana yavuganye natwe ku bwanyu. Ino saha turabaye kaze kukumva ijambo ry'Imana. Turabaye kaze Imana yo mu ijuru. Turabaye kaze n'abamarayika. Ndabona ni ijuru ribyumva ko ino saha tugira ngo dushingire intaye Kristo Yesu. Tugira ngo tuvuge iby'Imana yadutumye kuvugana nawe kuno mugoroba. Ndagusabe dufata umwanya mugufiya cyane witegure. Tunatebeje dusome ijambo riri muri Matayo 11. Ijambo Yesu yavuze ubwiwe. Matayo 11 umurongo wa 20 turageza 20 na kane bakumbere Mike. Matayo 11:20 gushitsa 21. Haravuga ngo Yesu aburira Korazini na Besaida bunatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye. 21 atuzobona ibara Korazini uzobona ibara Besaida kuko bikomeye byabereye muri mwebwe iyo biba byakorewe muri Tiro na Sidoni baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota. Amen. Jabani Bwana asifiwe. Ni ile jambo tugomba gusangira. Muri iyi minsi iri tuvuze kuvuga n'iri jambo. Umutwe w'ijambo ndavuga ijambo guhambara. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Mukantevya ntwara umwanya munini. Mugabo mukandaba mukanyumviza ngo turi kumwe ntwara umwanya muto cyane. Ariko ndabona mugiye gusamara kandi cyandabireka cyane ko nimereye. Sinkunda kubwira abantu ngo ndacindagira ndagobera no. Ndabwira umuntu mboye ko tuko turajana ndavuga ati okay. Tabirimo naho nanje mbivamwo kugira ngo tworosha abantu. Turavuga ijambo guhambara. Guhambara ni ijambo ry'ikirundi. Guhambara ni ijambo rizana gushabura. Guhambara ni ijambo rizana uburake. Kuba gutongana. Nukuvuga gukankamira. N'umuntu aba yamaze kugira iki? Ishabu. Muri mwe ngo ndashabura agore kuboko. Umuntu abaye mu buzima byo ndashabura. Ina maana mushabura mwese. Mwese murashabura. Ibyo se ndabigusaba. Ngomba gusoma navuga ati jewe ndashabura. Mwese murashabura. Nibyo nimushabure kuko n'uwabacunguye yagize gute? Atuza ngo yaragize gute? Yesu yarahambaye. Yesu yarashabuye. Tamani Bwana asifiwe. Amen. Usomye kandi hariya Kuvayo 20 ukagenda ugasoma kandi akarongo ka kane gushika kuwa gatandatu hajye turacanga n'Imana yaragize gute? Imana nayo irashabura. Sindagomba kuwasoma ngo tugende twihuta. Kuvayo 20 umurongo wa 4 aravuga ngo nimuze ibwira ab'Isirayeli mu mabwirizwa ngo nimuze musenge ibigirwamana. Ngo kwa ndi Imana ifuha mpora abana imigambi itanyo by'abase nkahera kurungano rwabo ngasicani ku gihumbi. Iryo ni shaburi tabaho ngo murashabura murashabura nuko icyo ntikibaho kandi Imana imaze kuvuga ngo irafuha umenye ko ari ikintu kiba cica. Umuntu afuha yashabwe ko ariko
unamuca kure arica bene n'uyo uyo muntu ni mubi kabisa ibyo nishavu ridasanzwe jamani bwana asifiwe ni ukuvuga rero umuntu wese aragira gute arashagura twese turagira gute turashagura na Yesu yaragize gute yarashapuye tuko turajana mugabo turashagura uburake bukagira gute ugahera niko birivuga ngo nitwashagura ku murango nirenge tugize gute oya niwakora ibyo uzabameze kwitwa umunyabyaha ko turajana rero harimo abantu bashagura rikarenga harimo abantu shagura idahera murimwo uwo muntu ashabura ishavu ndirihere nagorora urutoki nyosha kidole kama ashabura agashapura kugeza ritarenga uyo muntu nagorora urutoki turane uyo muntu harimo igisigo kabisa uyo ni mwombewa ana pepo lazima huyo ni mwombeye kusimama yani ntaraja atambura n'ibintu iryo shavu ntiribaho na mmoja muntu ashakura kweli basi wewe mama nitakuombea kabisa baadaye jamani bwana asifiwe reka tubandanye turagomba kuvuga ishavu Yesu barahambara nta muntu apfa gushavura cyangwa guhambara atatabaye siko none hari umuntu arayiyadukiza abagabo uri mu bandi bakababona uratambuye gushavura no haba hari ikintu tuko turajana reka rero mutama dusora jana kakarongo ka 21 twumve cyatumye Yesu ahambara ni giki ibi na rimwe avuga ngo atuzobona ibara Korazini uzobona ibara Betsaida kuko bikomeye byakorewe muri mwebwe iyo rero byakorewe muri Tiro na Sidoni baba barihanye kera bakambara amagunira bakisiga iminyota amen amen kesa Yesu yahambashwe n'iki icyatumye Yesu ahambara hano tuze mu hambara ibisagara bingahe no ni ibisagara bingahe bitatu ni Korazini Betsaida na Kaperinaumu byari bitatu sawa tumvise ngo icyatumye ahambara nuko yagize gute oh ya hakorewe ibikomeye abantu ngo Yesu yakoreye ibitangaza ibikomeye byinshi ibikomeye hari ibitangaza n'ibitangaza byinshi byo n'ibingahe icyo mnagitahura umuntu agitahura nambwire neza ibikomeye yabakoreye ibihambaye n'ibihambaye byinshi ngo mutandukanye bibajambo we nawe muntu mukantebya mbivamwo jamani bwana asifiwe amen hapa ndipo kuna ngoma ndugu zangu aha niho hari uburake bw'Imana ore iyo umaze kuvuga ngo uzobona ibara mugisaba ngo ore uzobona ibara Korazini uzobona ibara Betsaida uzobona ibara Kaperinaumu kuko bihambaye byakorewe muri wewe iyo bigakorerwa Tiro na Sidoni haba hakiriho na bugingo n'ubu ibyo bisagara bibebyaraho biba bikiriho na bugingo n'ubu aho nari ijambo rikomeye ngo mbona dutandukanye ibi bintu ibikomeye ibitangaza bikomeye harimo no gukora ibitangaza byose n'ibitangaza bikomeye ngo abantu mutandukanize ibintu bibiri tumubitahura okay twende ngo hano mchungaji ngo hano jamani bwana asifiwe mnatubona ngahe sawa jamani bwana asifiwe na mnyemenya kwa iki kibazo kizakw'ikibazo gikomeye sasa iyi koti nayambaye kwa makusudi sio kwamba mnayambaye ngomba gushaza nimeivaa kwa makusudi sawa haima Imana ibahamba kuko yakoze ibitangaza n'ibitangaza bikomeye ko turajana twaraje muri Amerika jewe na Fredi turi babiri ngo banamuteye kwa Karole mutaba Fredi uvugisha ukuri wewe na cewe uw'Imana yakoreye ibitangaza n'ibitangaza bikomeye ni jewe kubera iki kubera ibyo naciye mwata byo waciye jamani bwana asifiwe reka subira muvuze neza reka
nuko iki gitambara murakibona kimurakibona hariya muri Afrika cagurwa ngaha ibihumbi ijana twende kibona ugifise kibona cagurwa ibihumbi ijana nimegwa kwa makusudi tu cagurwa ibihumbi ijana uturajana nukubona niba Imana yarakora ibitangaza sipedi namukora ibitangaza bikomeye kusumbaje jewe uyu munsi rero Fred nari hejuru nanje ndi ufise ibiduka ingahe Fred vuga hatahine nanje hatahi ingahe okay kedere wicha jamani Bwana sifiwe Imana irahambara harabo yakora ibitangaza nabo yakora ibitangaza bikomeye reka muri gishariho ngo muvuge iconze mugishariho ingo mugisha ngo mbagare ngaho nyene ingo ina bakubone iyo wowe nabakubona hagaraho sawa mukazana wanje mukavugisha haguruka abo ndabaza hagaraho nyene gusa mugisha ngo munyishure ibitangaza Imana yagukoreye n'umugore wawe uwo yakoreye ibikomeye nini wewe n'umugiye kuza muri Amerika uwo yakoreye ibitangaza bikomeye nini urumva ibitangaza Imana yakoreye mugisha nibyo yakoreye umugore wewe ibyo umugore birakomeye kurusha ibyo bande okay icare rero nafyo pomenero murana uye hano raratumvise ngo Yesu ahambara no bisagara kuko yabakoreye ibikomeye byinshi ariko ngo nibagira gute hajya kwamba wiki ariko ngo ntibihana usoma iki gice ni igice kibabaje cyane igihe Yesu yavuga aya majambo ni igice kibabaje cyane kuko icyo gihe Yohana yari mwibohero aboshwe maze atundujwe n'umubabaro atuma abigishwa bati gende mubatigize Kristo mbega ucari Kristo canke n'ubundi niba ari wowe navuga ese ibi bintu bimbayeko mbega nakimuvyumvamwo nibiki abigishwa ba Yesu ngo baragenda baramubwira ati twebwe rero Yohana aradutumye uri Kristo canke hariho uwundi muntu azoza bati niba ari wowe Kristo akaba yagukoreye agwa mwibohero Yesu abishura ijambo ribi ry'ikigorye batata bati genda mumubwire Yohana imboni zirabo guhumuka abatumva barumva ikindi agomba konondera ko ari Kristo twara umuntu ari mwibohero urumva ariko aragutabaza ngo umufashe bavuga tumbwira ngo gende mumubwire imboni ziragira gute abatumva baragira gute ibimuga biragira gute n'ibindi andondera ko nibiki urumva rero Yesu acyongera iri jambo riramubwira ati umviriza rero abantu bariko bakora ibi niba abantu nakora ibintu bigize gute bikomeye bihambaye cyane twe turajana ndababwiza ukuri uravye abisirayeli amagorwa bagize usomye hariya kuvayo twe turajana usomye kuvayo aka karongo usomye kuvayo rimwe umurongo wa 8 kugeza 14 urahasanga abisirayeli bamaze kuba bari muri Egiputa ngo hima umwami atigeze kumenya ibya Yosefu Farao atigeze kumenya ibyo Yosefu yagize gute yakoze muri Egiputa ataravuga ati aba bagabo b'Egiputa aba bagabo b'Isirayeli babaya bariko barabyara nitutaraba neza bazoganza igihugu cyacu tiza rero nuko twiga tukiga ubwenge tukaraba abagabo twobagenza gute twojana munyumvise neza ngo bakobwa ndangiza abisirayeli ngo babagira umugambi wo kubakoresha ijoro n'umurango kwa kundi gukora ijoro n'umurango twojana babakoresha ijoro n'iki ngo babacira ibikebere iki kintu sinze ko mukizi igikebere tumurabona amahirwe dufise duhera saa moja saa nane abandi saa moja abandi saa 12 bakaca batasa sawa mugabo igikebere nubaba baragushingira karimbi bavuga ati uhera uza gusitariya kunzu utashikije gutaha
icyo nicyo bita igikebere. inama utakimanze ntugira gute tutamuhira. Muba rero hari uwakora kikamunanira akararayo agize gute agihejeje agenda akabona kugira gute gutaha. 13:11 kuwasoma neza ajya haravuga ngo Abisirayeli batunduzwa n'ibyo. Abisirayeli baratundura barababara bati n'iby'ukuri ahantu turaboneye amakuba mana akomeye cyane. Imana usomye hariya ku igice cya 3 hajya urahasanga 28 Imana ihamagara Mose iramubwira ati n'iby'ukuri ndumvise amarira Abisirayeli barira, ndumvise indundu n'ababara bafise Abisirayeli. Mose ndakwinginze ugende ngure y'Abisirayeli. Jamani Bwana tuhurumie cyane. Nuva umenye icyo ni gitangaza gikomeye. Turajana niyumvira hamwe umuntu muri twebwe yoza akakubwira ati aka kazi ukora ndagahagaritse bwa ngo ndaguhereze umutahe wikorere. Turajana ukora ibyawe mugabe twamutonda igitondo n'umugoroba ndabona ko bitabere ngo ndaguha umutahe gwawe uzohora ukora aho ushaka. Iyo muntu yabagukunda niyo bagukunda. Twese dukora tutidebye byose tuvuga turongo umutahe umuntu akaza igikera gize gute akibeka. Urabye rero sigomba gusoma ko atamanya dufise ugiye gusoma rero gusubira kuvayo hari umurongo igice cya 32 ukaraba uhere ku murongo wa mbere ukagenda usanga Abisirayeli bamaze kuba bavuye ngaho, bamaze kuba bari ahantu. Hanyuma rero babwira Mose nawe Imana yamutumye ko ngo agende gutora amabwirizwa agomba kugira Abisirayeli. Hanyuma rero Abisirayeli ngo baragenda babwira umukuru mukuru wa Mose yarinde Aroni. Babwira Aroni bati Aroni eraba Mose yatevye cyangwa ngo cyatuzengana cyatevye cyangwa mugiye gusenga Imana yacu bitukibona none rero turagomba duhereze iyindi Imana iturongora twebwe Abisirayeli. Ngo Bibiliya iravuga ngo ugiye gusaba nyamiro kamwe byari ibigabo by'ibigatanya ibigabo by'intabari ngo by'intagondwa. Ubu nyine turagomba Imana. Mose turamubuze n'Imana Mose turayibuze Aroni sasa hivi turagomba Imana. Uzati nta kundi biri ugende mwese ndasabye mugende muzane impeta zanyu z'inzahabu n'amazahabu mufise muzane ndabacurira Imana. Turajana baramaze kwimumve yamarira datundu baragize gute baragiye turajana bageza hano bagomba gusenga iyindi Imana. Baca ngo twavuze ngo ninde Aroni ango aravuguta zijyanzahabu azikuramwe imasa nziza y'inzahabu. Hanyuma rero byabigabo bishira ku nderuzo bitangura kuyitambira. Ati iyi niyo Mana igomba kuba Imana y'Abisirayeli. Iyi nizo turongora. Iyi nizo dushikana mu cyagiye gutema amata n'ubuki. Ni Imana. Mose ngo ariko manukana byabisate by'amabuye ku musozi hari ngo yumva ugwamo bw'abantu bariko baratamba. Yumva bariko barabyina yumva bati icyo byose Abisirayeli baratewe. Aho basagaje baratewe bagize ikibazo. Mana byagenze gute none? Ibintu nibike abantu babayiki. Ngo uwasigara ni hema yitwa Yoshua amataragenda aramubwira ati uko kwa mubumva Mose uko kwa mubumva ibi bigabo biriko biratamba byaryohewe ndabura biriko bitambira Imana bitambira Imana. Okay sawa. Ataragenda ngo Mose asice asanga bariko batambira imasa bagiye baracura inda niyo bariko barasenga. Mose ngo arashabura atafata bya bisate by'amabuye Imana yaconze. Nuko Imana yari yabyanditse mu nyuguti yonyene ngo igendira iratobora amabuye ziba bagitago iracora amabwirizwa Imana yonyene. Mose basitaja abonye yana kwa Abisirayeli basenga ngo atafata bisate byose bikubita hasi byose biramenagurika. Ngo atagenda afata ya masa arayiturira ngo arayiramwesha yose
ayisuka mu mazi ati murayinwa, nimba ari Imana turaba Imana iturirwa bakayisya hanyuma bakayinwa. Abiseri baragira gute? Barayinwa. Acahamagara ngo Abalewi bose abatabarewe Abalewi bose abari mu mwese ni munsi, abari mu mwese ni munsi ati muze umwari bari mu ruhande rwanje naze hano, umwari mu ruhande rwanje naze hano, utari mu ruhande rwanje nakudiyo. Ngo bajye Abalewi bose baca baraza mu ruhande rwa Mose. Aca bahitega ati ndasavye mwe wese atora ikigwanisho, uwari we wese atora icica muri mwebwe mwabari ntihagire n'umwe. Hanyuma rero muhere ngaha aha mbona ugahura n'umugore usakize, ugahura n'uwuvyaye wice, mwene wanyu wice. Ico gihe Abalewi barica bashika ku bantu 3,000. Kintu kibabaje umviriza, Imana igomba kuvuga iki hano hantu kuno mugoroba none tukabe turangiza. Imana igomba kuvuga iki? Ni bande Imana yakora ibitangaza bikomeye? Ni bande bari hano muri Amerika boba bafise amahirwe Imana yakora ibitangaza bikomeye nka twebwe? Ni bande? Ni bande? Vuge, ni bande? Ni bande? Oya sindumvishwi. Ni bande? Okay, ndumva kumengo ni munyumba cyane. Ni bande bari bafise umuduga muri Afrika? Gorora intoki. Umuntu avuga ati jewe nari mfise pikipiki muri mwebwe na gorora urutoki. Umuntu yabona umutunzi y'abasikinga ari umworo yasikinga ya Phonex. Ni bari bafise Phonex. Yoweri n'uyu abandi bari bafise ikinga ya Phonex. Phonex hari ikinga zari zatoce bita Phonex. Ni bande? Okay, sawa. Suze hasigira ndababatsi. None nimba hari hageze ahantu twebwe tutari dufise ikintu na kimwe, uyu munsi nari nicenge mu muduga ndiko ndaraba uwari we wese afise umuduga mwiza urutuhu murahiganwa. Namye ndaba hari imiduga usanga yarariwe n'ingese aha ku mapine, hari imiduga usanga yigendera iracwira, ariko narade mwumvirize ko hari umuduga uhavuge uratwira murahaba. Mwese mufise imitonore, si ndio? Kandi muriko murahiganwa, muriko murongerako n'izindi, ariko Yesu ahambarira ibyo bisagara kubera yakoreye iki? Kuko batagize gute? Batihanye. Somalia hepfo mutaha tunaraha tumeze neza turahimbawe, mugabo Imana yatugirije tugize gute? Tayo tuzi, tayo dushima. Umviriza, Imana ni Imana ifuwa. Ole wenu ninyi mnaofanya hayo. Soma mtaha hera haja nyine manura tobe turangije sigeni ku munsi w'ejo. 2 aravuga ngo ariko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira gahegekezo ku munsi y'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu mbega uzoshikwa hejuru ushika kwijuru? Oya, uzogezwa ikuzimu, kuko bikomeye vyakorewe muri wewe iyo biba vyarakorewe Isidoni Isodomu haba hakiriho n'ubugingo n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu cy'Isodomu kizogira gahegekezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. Amen. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Ngira ndababaza ubunyene, ninde muri mwebwe twebwe turi hano, ninde muri twebwe umuntu yohagararana n'umuntu w'imutabira akamutanga kuja mu ijuru? Ninde? Ninde umuntu yabaye imutenderi induta yasize mu nkambi yohagararana nawe akamutanga kuja mu ijuru? Ninde? Ninde? Nabona umwe. Ninde? Ninde? Umva rero, ninde? Ninde batishewe bari abantu nasize mutabira muri vya vyondo hamwe twohagarara ino saha imbere y'Imana tuduga jewe no tugana nawe? Ninde? Nakora utugiturana. Umviriza rero, umviriza. Kubera iki? Kubera iki mubigira? Kwa nini tunafanya haya? Kubera iki? Babandi bo dutuma ngo batugurire ibibanza, babandi turiko turakoresha, babandi turiko turabwira ngo genda unyubakishirize, udashobora guhagarana nawe ngo uduge mu ijuru. Ni
kubera iki? Umva rero uburake bw'uhoraho buri kuri wewe Mutama. Hariho umutama nzokivuga ejo sindakivuga. Hariho umutama yampamagaye ndamuharuka kera cyane twari mu cyumba cy'amasezerano Misiyoni niyo ndamuheruka cyane burya muzengira aramuzi umutama yitwa Buzika Yafete yari wamuzi Buzika wewe uramuzi mutama mwarasengera block yawe Buzika Yafete ejo yarampamagaye Buzika ampamagaye birananira ndavuga ati Jesse ndakumva avuga ati okay mugafise ibintu bibiri gusa mvugana nawe kandi umutama ndamuheruka turi muri icyo cyumba ndibuka ampamagaye haraheze kirekire naciye nibuka n'icyo yambwiye turi muri icyo cyumba cya Misiyoni ndibuka ijambo yampanuye naciye ndakibuka yambwiye amajambo abiri avuga ati ijambo rimwe ni iry'iwawe Imana yantumye kuri wewe irya kabiri naryo ni iry'Imana imbwiye ngo ubwire abantu babwiye Imana ngo bagiye muri Amerika bazoyikorera ugende babwirira ijambo ni bande baka buba bavuye muri Afrika bati Mana turagiye tuzogukorera goro ridokitura naho ntimurimo naho ntimurimo okay nzokivugejo nukuri mumenye neza uburake bw'Imana buri kuri twebwe ndiko mbabwiza ukuri shengero ry'Imana twebwe turagowe nk'uko uyu mukene navugira uyu mukobwa ngo abwira Namani ati wacu turafise Imana wojayo wokira mugabo twebwe uyu munsi ngo hariho n'abantu ariko ubundi amufate dirigisho acafata amaguru akayaduza akayashira ku biro akagarama amaguru akayabaza kuraba hehe kukiyo hariya ina maana Mungu sasa mmeshamuonyesha kwamba amefanya vitu sasa mmekuwa nyinyi mafahari nzobabwira ejo uburake bw'Imana buri kuri twebwe uburake bw'Imana buri kuri twe nimba uziga ko ari bitama Imana yagukorere yemwe mwabavyeyi mwebwe igihe mwabyara uyu munsi mbere muri ko muronka amahera ingo turiko turonka amahera bariko baravyara ndiko ndababwiza ukuri iki Imana yabwiye kirakomeye muri kano kanya sikivuga uyu munsi Imana tokivugeje tutwenge tubangikanya amarira urike kubangikanya amarira unyanga umuduga ubangikanya amarira kuko Imana yamaze guhambara kuri wewe na jewe mama waheze cyane tugomba gusengera